Barundi kazi inshuti z'u Burundi turi n'iteka ryinshi ryo kwakira bamwe mu ngenzi twakiriye muri Kibonobono. Turi kuri Kibonobono Media aho tugira tuganire nabo, tureka tubasabe batwidondore batubwire nabike mu vyari bibazanye, hanyuma turaza guha ikaze umwe wese atubwire vyinshi kurusha. Reka duhere kuri uno musore tubona ashajije cyane, mu twidondora mwitwa bande? Ego murakoze cyane kunyakira ngaha kuri Kibonobono Media. Nitwa Willy Irankunda, niga muri Université Lumière de Bujumbura campus Mutangano, niga mu gisata kijanye na Institut Supérieur en Entrepreneuriat et Gestion des Projets. Nuko murakoze. Ego nanje nitwa Nuiteka Kenny Prince, niga kuri Université Lumière de Bujumbura campus Mutanga, hanyuma nkaba nanje niga muri Entrepreneuriat et Gestion des Projets. Ego nitwa Akimana Winnie Janvier, nkaba nsanzwe nanje ndi umunyeshuri yiga muri Université Lumière de Bujumbura campus Mutanga Nord mu gisata kijanye n'ivya entrepreneuriat et gestion des projets. Murakoze cyane kutwidondora. Aha rero turi muri Kibonobono kandi muriko murayaga nabo kuri Kibonobono Media. Mwotubwira icyatumye mushika ngaha, nico mwoba mwarungutse mu mwanya mumaze ngaha, mbega mwari muhamaze umwanya ungana gute? Ego ngaha aye muri Kibonobono iyi koperative twa tuhamaze indwi yose turiko tugira visite, ni kuru imwe mu makuru twiga yitwa visite des entreprises. Twebwe rero twashimye kuza kuvisita iyi koperative Kibonobono. Twarahungiye ibitari bike, twarabonye uburyo batunganya imigambi, twarize ingene two kwiteza imbere, twarize ingene Kibonobono iriko irakora mu gutunganya ivy'ubutunzi, mu gutunganya ivyo kwiteza imbere. Muri byinshi twasanze ihingura ni ibintu vyiza cyane Kibonobono iriko irabanira abanyagihugu. Kuri ico nyene uwundi kandi mwagendanye ace nawe atubwira muri ivyo bimwe uvuga ko mwabonye bihingurwa bikorwa na koperative, ubuho mbere mwaje yitwa koperative mugabo ubu aho tugeze gwarabaye urunani rw'amakoperative. Tubwire rero bimwe mwashimye muri ivyo koperative ariyo yahindutse urunani ikora. Ego twaragira amahirwe yo gushika aho bikorerwa mu usine, hanyuma twarabonye ko mu Kibonobono bahinguramwo amavuta. Ego baratwesplika vyose insiguro idoni ngene bigenda. Ego muri koperative Kibonobono nkuko twabibonye twasanze bahingura amavuta akozwe mu Kibonobono, dusanga bakora n'amasabune akozwe mu mise. Amavuta ahingurwa mu Kibonobono baratweretse ingene bagitegura, ukuntu bashobora kugitegura ku buryo bashobora kuronka ayo mavuta akozwe mu Kibonobono. Baratwereka kandi n'ingene bashobora guhingura ya mise ku buryo bashobora gukora bakaronka isabune. Aho nca numva yuko mwaraje murabona ingene imigambi itegurwa, murashika mu ruganda aho ibintu bikoregwa. Urumva ubu rero tubitege ko gutegura umugambi neza, tubitege ko guhingura ibintu bimwe neza nk'ibihingurirwa muri Kibonobono. Urumva ni nk'intambwe mwateye. Hari akajambo mworenza ko kuri ivyo muhejeje kuvuga, nimba ari nko gushima canke nimba ari nk'impinyanyuro muri ugo runani bogira kugira ngo ibintu bigende neza? Murakoze kutubaza ako kabazo. Muri koperative Kibonobono twovuga nk'ivyo bintu mwari muvuze bijanye no gutunganya imigambi, twovuga ko ari gushima hanini. Nta kintu twovuga ngo twaragaye canke ngo bashobora kugira coshobora guhinduka. Ahanini ikintu dushobora kuvuga ni ugushima kubera yuko twasanze koperative Kibonobono
imwe muri koperative iteye imbere cyane cyane ku bw'ico giterwa c'ikibonobono bivanye n'ibintu twasanze bagihinguramwo tubonye ingene ya koperative kibonobono batubwiye ingene yatanguye naho igeze uno munsi tubona ko imaze gutera intambwe kandi n'ubu tugashima n'ingene ibandanye ikora cyane koperative kugira ngo ibandanye itera n'intambwe irenze iyaho igeze uno munsi. Turumva ko mwishimiye kuba mwaraciye ngaha mu runani rw'abarimyi b'ikibonobono n'ivyo mwahungukiye. None ko ari urunani namwe mukaba mwarahaciye mukaba mvuga n'ibindi mwungutse, urunani nago twipfuza ko ruba rugizwe n'abantu benshi. Hariho ibisabwa kugira ngo umuntu aje muri urwo runani. Mwebwe nka Prince mwumvise ari ibihe bisabwa kugira ngo umuntu abe umunyamitahe muri urunani rw'abarimyi b'ikibonobono? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ego umwanya nage twagendeye muri kibonobono oil twarashoboye kumenya ko kugira ube umunyamitahe bisaba amahera 12,000 gusa, nawe ukaba winjiye mu runani, nawe ukaba ubaye umunyamitahe. By'ukuri ndahimiriza abanyagihugu abajene by'ukuri ayo mahera nawe ushiremwo, nawe ube ubaye umunyamitahe. Ego murakoze abari mu gihugu n'abari hanze mwese karibu. Uratumiriye abari mu gihugu eka mbere n'abari hanze y'igihugu baze muri uno mugambi wo kurima ikibonobono mbere no gukora iyindi migambi yo kwiteza imbere. None namwe muba muri umunywanyi? Ego kuvyo nagiye ndahaboneye nanje ubu ngiye subiye kwishuri nabaye umunywanyi, ubu nanje ndi mu runani. Murakoze cyane. Urumva ntiwoza mu runani hama ngo usige nawe utagwinjiyemo, na cyane cyane ko hari byinshi wagungukiyemo. Ego hanyuma na jewe nyene nta kindi cyo kuvuga ni gukenguruka. Jewe nsanzwe ndi mu banyamitahe bo muri runani nyene kibonobono, hanyuma kandi noheze nkibusha urundi rwaruka kugira ngo dukore dushobore gushika ku iterambere. Umuntu wese ntashobora kwijana, baze tuje hamwe dukorane kugira ngo bishoboke cyane yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi. Ego hasigaye nukubana tubakengurukira uburyo mwatwakiriye, uburyo mwadufashije mukatwungurira ubumenyi, tukabana tubatera intege rero mu ivyo bikorwa murimwo. Imana ibandanye ibaje imbere, nuko murakoze cyane. Murakoze namwe gukenguruka. Namwe turanabashimiye kubona mwaraje ngaha, mukaba mwemeye nuko tuganira. Hari akamo none wotera abandi bataraza muri uwo mugambi? Ego nkuko nemeje kubivuga ati nyamwigenda ko ntari miri impeshi, ahandi naho ngo umutwe w'umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Nobwira abandi abataraza, abatarumva umugambi yuko boza bakifatanya na twebwe tugakorera hamwe kugira ngo dushobore gushikana igihugu kwihangiro. Se Barundi yavuze ati Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi buteye imbere 2060, kugira ngo ibyo dushobore kubishikako umwe wese agiye arijana ntashobora gushika. Rero tugiye hamwe byose birashoboka. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Ariko kandi turi kumwe n'uwabakurikiranye wo muri kibonobono, nawe reka tumuhe ikaze agire icyo avuze, na cyane cyane kukuntu yababonye mwebwe, kuko niwe asanzwe akurikirana mwe n'ivyo bikorwa. Ni Ismael, reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa Ismael Sibomana, sanzwe ndi umunyamuryango muno runani rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi. Hanyuma nagiriwe ibakwe mba umwe muri bamwe bazokurikirana runo runani mu Burundi. Rero nkuko mwari murije kubivuga, twakurikiranye bano banyeshure ko baraje batugana badusaba yuko bohaca bivanye n'ivyigwa ariko bariga kugira ngo babihuze n'ubumenyi ko barondera ku mashure. Rero twumva ivyo bakeneye muri koperative birahari. Rero ni muri yo ntumbero nyene twaciye
tubemerera yuko twebemera bakaza bakaraba ivyo bakeneye kugira ngo bashobore kongereza ubumenyi. Rero muri rusangi uko nanje nabonye yuko ishure ry'abarungitse canke ahantu baje bava, ndabona yuko bagerageza kurera, baragerageza guha ubumenyi abanyeshure ugereranije uriko uraraba, urabona yuko bari abanyeshure bazi ivyo bakeneye, ari abanyeshure bafise intumbero nziza. Rero muri ivyo niho twashaka duce tunabashimira, dushimira abanyeshure ko twakoranye neza, twabonye yuko na cane cane urazi yuko atawigira canke atamuntu aba yikwije, kumbure twarahanahana ivyiyumviro ico tubona gisa nkaho kigoye, tukagerageza aho tugeza tugahanahana inyishu muri rusange, tugatora ikibazo canke tugatora inyishu y'ikibazo. Ikindi rero noca mvuga ngaha oye, turazi neza yuko umugambi w'igihugu canke icivugo c'igihugu dufise uyu munsi ari kugira ngo umunywa wose uronke ico ufungura, umufuko nawe uronke ico ubika. Ivyo bisigura yuko hategezwa kubaho abantu bihangira imirimo, hategezwa kubaho abantu biyumvira cane bagashiraho imirimo kanaka kugira ngo bafashe n'abandi, kuko umuntu iyo yihangiye umurimo biroroha ingene ashobora gufasha abandi, kandi iyo umuntu afashije abandi akaba akazi biroroha cane mw'iterambere ry'igihugu. Rero numva nubashimira muri rusange, ariko kandi mpamagarira n'abandi cane cane babona ko hari ivyo bakeneye ariko kibonobono bashobora kubaha, bashobora kuza tukabiganiraho, kumbure tukungurana ubumenyi, kuko natwe ntiturikwiza, natwe ntituravuga ko turi ahantu turengeye, ariko turacakeneye ubuhinga buvuye hirya no hino. Hari ikindi kintu nsaba abana banyeshure, by'ukuri bamwe bamaze kuba n'abanywanyi barashimye, ariko duca tubasaba yuko bagenda kubwira abandi bagenzi babo akamaro k'uno mugambi, ibyiza by'uno mugambi. Hama kandi turifuza yuko bogenda bakabandanya bashiramwo inguvu, kuko turabona yuko ari ubutunzi bwa koperative, n'abanyeshure tubona ko ari ubutunzi bwa koperative, ibisata biga canke ubumenyi bafise, yuko dushaka ko tukoresha no muri koperative kugira ngo umwimbu urushirize kugwira. Rero muri make nivyo novuga bwana journaliste canke umenyesha makuru, murakoze. Turabashimiye namwe Ismael musanzwe mukurikirana ivyo bikorwa, eka turashimiye nabo bose baje ngaha bakaba batubwiye byinshi bungutse, kambere bakaba bafise n'akamo bateye abandi bose kugira ngo baze twifatanye. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze.